hari ikintu rero cyateye impari zidasanzwe hari n'undi yankurikina inbox kuri WhatsApp ati Isaac please hari ikintu gishaka kumenya gishaka umunsi we muzo mutumire Kirikou atubwize ukuri ikintu kiri hagati yawe na Satbi kuko ujya muhungu yarabivuze neza ati Kirikou kugira shiki Bujumbura yatangiye kwanza kuvugana na Satbi Kirikou tubwire fresh iyi photo byari bimeze gute wabonye na Satbi gute mwavuganye iki eka nibindi tuheranye na kuza kwa Satbi ibindi tuza kubigaruka Mbo Satbi nkuko yari umusani nanje nkaba no muririmbyi kandi akaba yari umusani yari umusani wari umuririmbyi byose n'iki ya ingozi je bari basanzwe bankunda nkiri no mu buzima bugoye bari basanzwe banshigikiye cyane nta musani numwe yazi ingozi bemere ko aririmba bamvuga ati pako banze ubone Kirikou nkaje no kuri stage namba imiguru wazi cyangwa umoja ariko bakanshigikira bakanyeka ko bamfise ku rukundo na Satbi twabonanye muri izo nzira aranyemerera kuzomfasha arambwira ko nzozi Bujumbura mfashe ariko ino nta nshuti nari mfise ndamubwira ko ntafise aho nzoshikira cyambwira ko nzoshikira ku mudanseri we yitwa Rama Marembo yashikira mu Kamenge maze gushikira mu Kamenge turabana ariko Satbi ntitwabonana cyane kubera ko nta nubwo nafise telefone Rama atamfashije amonerefonere ntivyakunda Fizo uri murabonana uzi ko muzonabonana Fizo twe tumaze kubonana ingozi ariko Fizo yari yaremeye kumfasha imbere yuko Satbi yemera kumfasha Fizo yari yambwiye ati kuko 50 je muri studio ntivyonaniye ariko nyizera igihe kimwe nzogufasha ibirenze ibi Satbi ndazi nawe ko ntivyakunda ko tubonana ndamurondera cyane ndamubura umwisho niko ujya muhungu yacaronka umugore babana twabiwabo mu Kamenge acaja kubana n'umugore wiwe acansigaho yarara agenda twaye ivyiwe byose amamatera iki jesigara hajya ndara ku tapi mva hajya nonda kwa Masterland vaya nonda kwa Master hari yari muri 2000 arakigiye niwo kigiye bohama umwisho kuko hajya narindi nashike ko rujya muhungu sinahafungura aca haza umwana avuye ingozi yitwa Murisho n'umugenzi wanje vuba cyane ndanamushimira cyane ambwira ko azoshikira mu Buyenzi ndamusaba ndambwira ati ko ubuzima butameze neza ndabimusigurira arambwira ati ntugire ikibazo wewe urambara neza hama tujana aho nzoshikira nzobabwira ko twavanye ingozi tumaze gushika aho yashikiye barambona ko twese turi babiri ntaguciriyemwa ico gihe cyose Satbi nta contact mwari mufitanye ngo nje nimero je ariko yarazi kuri Bujumbura yarabizi kandi nimero je narinda zifise kandi nabyashika nka tsitara nkaronka ya mainite nka mu telefone yagaje niko busy naguma nihangana avuga ati ngirigiye nigihe tuzobona ntacyo nashobora kumpenda ariwe yambwiye mvi ngozi nzino kandi ubu ngiye ndabivuge vyose nice hama maze tumaze gushikira handi aha mu Buyenzi wa mwana wacu wa telefone mama we ati ni gute umuhungu wa murungikanye n'undi mwana atoya je na murungise wenyine cyeba ngombwa komva handi twashikiye ko wa mwana ariko arabesha ariko ndamubwira ati kubera yacarara hanze n'undi muhungu ndamubwira ati je na handi fise ho kuja acambwira ati basi wewe uzuzura taha bwije cyane bajyamye ama mu gitondo cyo zinduka kugenda ndamubwira ati nta ngorane nza ndataha yo bwije mu gitondo nka saa 10 cyamvyuka cyanzindukira kwa Koli yavyuka nsanga hajya n'umudamu wiwe mva mu Buyenzi n'amaguru nonda yari mva mu Buyenzi Koli yabaye Koli natonda kuri ingo haramaja ingo mu Kamenge kuri studio uva mu Buyenzi uja mu Kamenge n'amaguru ngiye kuraba ko no mubona umuntu tutanye na gahunda atari yakora mvuga ati hari gihe yo hatemberera ya bigumuko paka ndamu telefone ndose amanite nk'ubu ufise nk'itelefone ndose nka Troas nkavuga ati shamwa amanite umuntu ni telefonera nka mu telefone none Kirikou aho nyene ntaraje gucira mu jambo rabandanya ariko ushaka kumenya waba gute wafungura iki wagiki nta muntu numwe wari ufise nta muryango wari ufise Bujumbura wari umeze gute nibyo ushaka kumenya mu nyuma ujya mudamu wakora Imana namuhezagire cyane ya Gigi yaramenye ubuzima bwanje cyanzanye aramenya ko nafite icefu na ruguru akiza arampa 1000 ku munsi arambwira ati niyo ya déplacement uzuzura to 1000 buri munsi cya déplacement ugenda no kugaruka aba ya déplacement hajya pembeni hari abantu badandiza icyapati sinaba nkiyagiyemo na déplacement niyo naca mfunguramo nkaza ndatonda hajya na mu telefone brother togo nimelala niko busy bibandanya uko umwisho
umwishu nyene ndumva ko nyene ncisi intege kora ndabimusigurira kora ambwira ati uraza ko yemeye ko muzoririmbana uraza ndagukorera beat amuririmbe igihe nzomubona nzomubwira ati wa mwana yararirimbye ngo rero nawe uririmbe nguma nondajya kora intiyara ntiwasiba kwako oya sinasiba kugira kusurabe yuko mubona Satu byarashiga uramaze kubona uko utonda ahantu buri munsi tacu akora byashika ngatora n'umukubuzo haya nkakubura kugira basiboneke agire basibangire ko n'agatima umwisho ndaca ndamusanga Satbi je feel love Satbi yakoze ndi hanze bantu mibiyeri ajya muga kuntu masiki bazo nta nakimwe kubera ko n'ubu bontoma kandi n'ubu barantoma ndiko ndabiganira ko byari biri gusa hama arambwira ati we ni wihangane cyo cyangwa hirya yejo tuzobonana kandi tuzoca dukora nanje ndaryoherwa baramaye igihumbi uwo munsi mbere nagiye no ku botike ngiye kugura ibiyeri bangaruye amafaranga arenga kandi Imana imbabarire nayo nasubije kubera ko naremerewe nabi cyane hama ndavuga ati uko mfise amafaranga ya déplacement ndayafise hazombwe hose ndamusange nzogenda ntacyo ndamutelefone kandi aranga kwita abana nkamutelefone akanga kwita abandi ndamutelefone dogo niko busy ndamutelefone dogo sina muda nimelala mwisho ndabona ko nyine ubuzima bungoye cyane naciye ndonka lift y'intuze y'abantu bakora kufuso bagiye Ngozi tuzinanye ndabona ko ubuzima bwanze cyane n'Ingozi ntabwo byari bimeze neza ariko byaratuma ahantu wavukiye sico kimwe nano tavukiye camitamo gusubira Ngozi yego inyuma yaho rero uri Ngozi nta suite habaye Satbi ntiyakurondeye inyuma yaho ati hari umwana ari Bujumbura so ari ngaha kubera jewe nta cyakurikiye inyuma yaho usubingo mbona cyakurikiye kandi novuga abantu ntibamutahure nabi kubera ko umuntu wese arafise ibintu bimugoye haraho byoshika bikaba byaramugoye mbona ivyaragize ibintu atari vyiza kandi je byarambabaje kandi kugeza no biracambabaje ariko umunsi azokwitora ndi mutonya kuri we ariko umunsi azokwitora kansaba ikigongwe nzokimugirira azobanyerese kubera ko nta muntu adakoshe umunsi azombari ati ndagusabye ikigongwe petit frère nzokimugirira ariko abantu ntibitume bamwanga cyangwa bamwumvire nabi nta muntu adakosha byarashise kandi ni nk'ikigwa kubera ko je byarankomeje cyane none aho nyiri gisha kumenya nguyo kiriko arashitse Ngozi yabaye Bujumbura ntiyagize amahirwe yo kumubona Satbi nivyo ariko rero uri Ngozi gisha kumenya uri Ngozi inyuma yo kuba Ngozi gusubira Ngozi muhira na suite habaye kwa Satbi ati telefone ikintu nka telefone cyangwa ikintu nka dogo pere wanga pana gun telefone na verema pere Satbi doruka kubonana kuri Pre Music na kimwe twavuganye kesi ko twarabana guca nyine kandi mugana aramuramukije twaramukanije nta kindi twavuganye yari yambo gusa kubera ko ari mu nduru nitwavuganye muga twicaye aguma ndaba okay Kirikou no musi ni exclusive Kirikou reka tubwira ukuri atubwira ati no musi ndabivuga byose ni exclusive urumva ni cyabwira turonke true story za Kirikou ibintu byaciyemwo bitandukanye Kirikou muramuzi yuko ari umwana ariko akora neza cyane n'umuririmbyi kandi ariko arabyifatamo neza cyane benshi rero baragira inyota yo kumva ubuzima bwa Kirikou cyane bivanye na histoire y'ingene imeze kandi n'ingene ashobora guhitinga akiri umwana Kirikou gishaka rero kumenya Satbi ngiyo birahindutse mwaraburanye uri Ngozi ariko ushitse Ngozi urumva warinze kandi gusubira Bujumbura utarabonana kandi na Satbi igihe narinze ngaruka ntitwasubiye kubona aho rero turagiye Kirikou arasubiye rero ari Ngozi mu rugo Fizo rero mwabonanye gute kuko Satbi vyanse Fizo rero mwabonanye gute byagenze gute Fizo kugenda nabwiye ko yari yanyemereye ko azomfasha kuva ntarahura na Satbi yaragarutse Ngozi aje kuri concert acaza yaje ari samedi concert ari dimanche acaza ari samedi kwereka ko abantu azoba ari hari nyene dimanche cyaduhurira muri karaoke bari kumwe na Raisa kuva kera yamya monsa biro bufasha ndagenda ndabaramusa Raisa aramubwira ati ubu ni wa mwana mwana ndakubwira uzofasha ariko yari bizanye n'ukuntu hama Raisa ndavyuka cyama 5000 hadi muri karaoke nari napanze ko nza gusaba ndirimbe kubera ko muri karaoke ni bari bakinyemera ko ndirimba kubera ko abana twabana bose mu barabara nkuko ujya mu ngo abikubwira n'abandi twararana badandaza umubiri novuga uko bose twese twaba turi muri karaoke urumva rengiye kuri stage bampamagaye nkaririmba ntibemera ko nsubira kuvako
haca bari akaduruvaya muri karaoke baca baranyankira ko ntazosura kuririmba ariko uwo munsi narasavye cyane baranyemerera mfata 5000 kwanza nja kujya umucopo njya 5000 rahisa yamaye hama barampamagara kuri stage ndagenda ndaririmba Fizo araryoherwa cyane aranzanira n'amafaranga kuri stage abantu barankeza cyane caraja kuri stage arambwira ati nubwo rizobijana naremeye kuzogufasha tuzorisangira kandi ndemeye kuzogufasha hama ku munsi wa show nanje nari ndimwo ntibyashoboye gukunda ko ndirimba baranyankiye kubera ko umwanya wari muto candarira maze kurira Fizo carabona ko nariza yejeje ku concert caramamagara aca bakaduruvaya abantu kubera bashaka ko bifotozanya nawe Fizo caraja kuryama agiye kuryama icanguma ngaho narayisanze ngo araza kuvyuka ndaguma ngaho paka burira barahise barambwira ati taha ndamubwira ati ubusifisa wono utahizi saha chamadimire nje gufata i hotel kandi je nanje urumva na hotel nari gufata aya nari nkeneye cyane dimire bwake ndiko ndatembera gucyo nyene tiro maso gucyo nyene buca ntembera mvuga ati ya dimire ejo nzora bico ndayakoza buke acenja hajya wabonye nagura amarungu kubera ko hajya naracha abakinyi bariko bararekipera nabona baba biterese imirete umurete ungana guca avuga ati nanje ujya umunsi naronsa amahera niwo nzovyukira ya dimire mu gitondo cenja gufata umurete wa 5000 ndawujya urananira cenja guhamagara abana twararana baca barawumara barawujya amajinca ngenda ku hotel kwa Fizo sangani baravyuka canicara mu gazo sangana sinziriyemwo Fizo rero acaramvyura nce ndamuramusa acambwira ati kweki warayenga acambwira ati ya sinarayenga naje mu gitondo naratashe nyenda mbwira ko natashe kuryama yama ariko we kubera ko yari yavuze we yari umvamo ko azomfasha yaciye aguma ashaka kumpima bari kumwe n'umuntu nkagera muwazi ikintu akacamera nk'unkankamira abone ko nabafise indera ariko nkihangana barazanira n'abadanseri ivyo bafungura barampamagara ngiye gufungura caramfata kuboka ati wo nakulapa kumba wose ariko arampima baca baramuzanira ivyi bafungura acambwira dogo naho pale njo tukule ndabona ati nivyo ariko arampima hamagiye acaransigira nimero ansigiye nimero acaransigira n'amahera abandi abana twana mu barabara bansumba baca bashaka kuyanyaka cava mu modoka bwa tuya mwaka ca dukubitana cyavuga ati banza ugende ndagenda Fizo caranca ko afite TI yahuje ya caranca ko cyambwa ati bye ugira urugendo rwiza ari yambwiye ko azomfasha uwo munsi nyene mwijoro uzorabe nzoka kurukira ka video nacinja kurondera umuntu afite telefone nziza ndamukorera ka video ndiko ndarapa ndamushimira kandi ndagakora kiragacha no kuri stati ngozi yose natembereye nerekana stati ana Fizo yashize kuri stati Fizo n'umugenzi wanje cyane yashize kuri stati wemeze ya ndabemeze nyene nitapa cyane hamigiye kirahera nitwasubira kubonana Oscar Imani muheza gire cyane acarankura ingozi ambwiye ati genda uronde bilete amuzi Oscar wewe ninde kubatamuzi Oscar n'umupapa je kubwanje kubatamuzi adanaza impuzu muri village market ariko kubwanje n'umuvyeyi wanje yego aranzana ni Bujumbura ndasubira ndiga Fizo twace duhurira kuri lancement ya Konz acaremera ko acaranyibuka ati wose ule do tini jewe mutaba caja kuri stage aravuga ati uyu mwana ejo azuza gusinya muri Bantu Boy bari muri Bantu Boy ya nuko vyagenze yego Kiriko shakumenya rero umunsi rero Fizo ati uno munsi uzoja muri Bantu Boy ukajisikia aje wimvise gute mutaba nilijisikia fresh nilifurahi sana kubera ko Fizo je n'umuntu namye nkunda kuva kera ndafise ni photo na warayi ariko ntaguciriyemo baratugiye yuko wafana Satbi hajya hano niho yihendeye je bose narabafana kandi nta musani n'umwe w'umurundi kiganiro cyose hajya hano niho yihendeye honye bose je narabafana kubera ko n'ubu nubwo nokora iki photo ndafise ifoto ndi kumwe na Fizo batufatanije na Fizo narisha amafaranga 300 kugira badukore kubera ko sinumva ko hari gihe tuzofa duye na Fizo ya urumva ko zari buzime mu ndoto zanje nifuza kuzofashwa na Big Fizo cyangwa igihe kimwe tuzohurumva nategerezwa kuryoherwa kandi cyane ni telefone nari mfise umunsi nawe n'ingorane yacyaje gushira ko stati ndamushimira ariko nivyakunze mfyonze hacaza a mfyonze d hacaza c nivyakunze okay yeah
iri exclusive kabisa iro taruzi kwa Kirikou n'ukuri uno musareme kutubwira vyose atubwiye kose atubwiye mbaza make ariko ibiro bitahuritse none ari kibazo yabana ari umuntu ataririmba mu byibaza ko niho byari kumbabaza ariko ari umusani arishura rero nta kibazo na kimwe ariko Kirikou tutabeshanye bivanye n'ivyakubaye ko histoire watugiye hagati yawe na Satbi kandi wenyine wabyivugiye yuko bajyatansavye ikigongwe ntibibaza ko bizokoroha sinzomba ariko umengo uracyafise agashavu kwa Satbi ga Kirikou wallahi ibintu yangiriye byarambabaje mugabo nta kibi no mukorera cha bari kibi ntajo naco umukorera ariko cyo kuvuga agashavu mbona agashavu nkimufite gusa kirese uko nabivuze siko mwabitahuye byarambabaje ariko ara ansavye ikigongwe vyotuma ndavyibagira ariko nta shavu namwe ndamufitiye kubera ko tunahuye ndamuramutsa nkamwubaha nangorane nimwe kandi nawe arabizi sishaka ko bipostinga kubera ko no mukunza niyo bujumbana ya postinga avuga ngo ari umwana ngira nzane oya kujya nyene yambwiye aturaza niko yombwira ati petit frère bihere kubera ko simico myiza bari ko baratwereka kubera ko anyerese ibintu nkiba ariko anyereka umutima wo kuzogira nanje abandi nzoba nsumba ariko abikoze akambwira ati ndakubabariye biranyereka ko atari vyiza nanje ntategezwa kubikorera abandi ko yako nawe abonye ko yakoze amakosa ego